ndakubaha ujyanye je namufata nka mama nimba ari mama wa Ibra nimba ari umuvyeyi wa Ibra ni umuvyeyi wa mama tiyo banyasha mama tiyo banye ujya umukura ujya ni mama kuri jewe ni mama ahubwo ndakwa nimba yavyaye Ibra muhanze nyoko emera ko muhanze nyoko yari ujya nyene nta wundi zigero ngo mama urazi mama w'umuntu wewe ndicujije ni cyatuma mama abumwe nyina akabura nikaboneke ni nyina w'umuntu ngo mama ndicujije ni cyatumye nza ngaho wewe waramuhanze emere nta ngorane gusa umenye yuko uri umugore w'ikitambiro ibyo birakurana uko niko ushaka kugira umuntu w'umugenzi ndimo kwanje utajua mwenyewe nebi kariba yanga ngo Ibra ngo mama uramuzi arakuzi ibivugo y'ibiguri ku mutanguje kuraba ngo Ibra ngo mama uzomwereka uzomuzohurira mu kuzimu ntuzongera kumubona wa kuzimu mwana karibu kwanyu washitse nise myinshi asha murakoze mamdogo murakoze gusa sinje ngaguteba twakurondeye ku telefone turakubura ngo irajimije none nibiki yafuye cyane ni nzima none jimije mugabo unyana yakije undo ndarandonka numva ntashaka gufata telefone singe asha je na mama twaguhamagaye tuma tuyumvira none umuntu ari mubiki ico twaguhamagariye rero ni iki muzehe yapfuye mutama yapfuye asha nuko nyene yapfuye asha tubimenye mukanya na nisaha turaguhamagara telefone mbona idapasi papa wawe yapfuye mana fasha papa wawe yapfuye yego wa mugenzi we yaje muhira kubitubwira kuko urumva mboya iragize accident none ndakubaze mwari muzi yari kwimisi twese yari heze tutazi yari mwari mwamaze kuhamenya oya natwe asha twabyumvise uko nyene twabariye kwe uge mugenzi wiwe ngo bamuhamagaye oya ni atubeshe no kuri kuko n'amafoto yatweretse amafoto yerekana yuko yafuye kubera accident mwene wacu arafakaye kubera arabuze umugabo mwene wacu asha ngo yakoze accident ngo umuduga nimba wagiye ngo ubomana nimba nibiki sinzi byari byo urumva rero nuko inkuru niyo nenda kuzaniye kandi sineba urambwiye inkuru mbi kweri agacamutwe birababaje mugabo kumva mutama yitavye Imana imisi heze tutamubona tutazi yari tutazi kibaza afise bacambwira ngo yapfuye yego n'amafoto rega twayabonye n'amafoto twayabonye n'amaraso yumva nakundi ko natwe tagumye tuyumvira yaba yapfuye niwe turaraba ishati yari yambaye ishati yari gwiwe isaha gwiwe ubu rero ngira mve ngaha nje kuraba kwa muganga ndabe byose ukuntu bimeze akambara umengo ari telefone kwanza nitaye telefone ngira nashyize muri vibra Allô? Oui, allô? Ça. Madame Noir. Yego, umwe muri bande. Noir muri commissariat mu polisi. Polisi? Yego. Polisi. Uri umupolisi none ushaka iki? Ngira wiyenze nomero none je oranze. Ni Madame Jalia ndibaza. Madame Jalia umufasoni wa Nduwayo. Ni jewe hari iki? Twashaka kumenyesha yuko umugabo wawe twamufatiye mu hoteli. Kuri mudamu w'abandi. ibiki Wari muri commissariat. Uvuze oya muntu subiramo. Uvuze ati? Twashaka kumenyesha yuko umugabo wawe twamufatiye mu hoteli ari kumwe n'umudamu w'abandi. nibiki tanti nibiki habaye iki habaye iki mbwira ndambaye ibara nk'iki gisagara cya Bujumbura yarinde umugabo wanje bamufatiye mu hoteli bate bamutwaye kumufunga mu hoteli n'umundi mugore mana abagabo b'iki gihe ruko kwimana jewe ku mana afise umugore wiwe
ubu bamufatiye mu hoteli bamufatiye mu hoteli kandi ku mudamu w'abandi uvuze gute si n'inkumi umudamu w'abandi afise umugabo wiwe asha mimba mana nagucuma direct agira amahirwe baba barire mugabo kumimba kabisa direct umugore wanje abagabo biki gihe gabasha ahubwo itegure tugende wewe tujane ugenda aho nimba ari kuri komisariya nimba ari hehe urabivyo by'iwawe nageje kwa muganga mugabo ku buryo numva umengo muyu mwanya sinoshika oya ihangane mamudogo none wowe bigenza gute bishoboka genda ubikurikirane n'umugabo wawe genda ubikurikirane aha eje ndagiye kuko numva umenga ingufu zose kandi mufise oya ihangane mamudogo ihangane gusa gira ningoga tugende urabivyo bikore bimeze umugore w'abandi afise umugabo wiwe uyu mugabo wanje nibiki yarananiranye yabuze inkumi basi turabonye jewe itegure mamdo yuko yo mbona ko ndi umugore akabura inkumi yo kurikira amasaha agize ukuri mwana genda wegenda hama jewe hama ibindi bizoza mu sawa pole rero ash ingorane bari nyinshi naho nawe ari mu bibazo urumva twese turi mu bibazo nyene ni kwihangana sawa ndamubwira sawa amagorwa ntasiga yandi mwene wacu arabuze umugabo nanje gwanje agiye mu gasho kubera ubumara yabwiwe mana ndagusabye mfashe mu bibazo ndimo ibyo ni bya bose bishikira bose bifata yuko ari integuro y'Imana ko ari Imana yateguye nta muntu agisubiza inyuma kubyakira no kubyakira twese niyo nzira nta n'umwe azosigara kuri iyi si umuntu wese kuri iyi si afite impamvu z'urupfu rwiwe kandi icyo Imana yanditse ntawe ugisubiza inyuma nta kundi none ugire gute nta kundi biri bugende niko bimeze hagiye umuntu abaye ikigaba araba ikigaba nyene agapfa nk'ikigaba kubyihanganira ushimira Imana ubwira umwana wiwe yihangane eka nta guhinduka hajya uja gushabura atagata
ujya narabona ko ataco yohindutsemo na kimwe nta ujya wapi nta kundi Imana imwakire nawe ubyihanganire Imana izogushumbusha hari igihe yabonye yuko ujyanye atagukwiriye azoguha ugukwiriye hama nta gakuru ka Saniya mwene wacu maze twemere kuva munsi nyene kuri hariya yaye ntitwashobora kuvuga kuva kijya gihe n'ubu yego kuva munsi nyatari n'ibyago bisa ubona asha mugabo refa ko tumenya agakuru kiwe urazijya ko ari we mwana dufise turagusimbire muri yo birakenewe turambwira kuko umugabo wawe waramenye amakuru yiwe agakuru k'umugabo wanje bavugira mu mpimba mwene mama mu mpimba yarinjiye indani niyari ubona amagoba ntasiga yandi ubura umugabo na jewe wanje aje mu mpimba none banatuzoba bande naho bari baturiye badufashe nabi nanje avuga ati kibe gito ukibone ngaho mu mpimba niyageze shana urihangana nta kundi uko bimeze kwihangana umuntu yo kwihangana mugabo hari ikintu kimbabaza kinjye umutima mbura uko ngira aho ciye hose mwibarabara ngehe wa mugore wa mugabo bafatana umugore w'abandi mu hoteli urumva ico kintu ngene kijyana mu mutwe no mu mutima urumva ico gitutsi jewe fise aho ciye hose umugabo wanje gufatana umugore w'abandi mu hoteli kigaba igitutsi kuri jewe ubona nzoshira hehe amaso yiwanje hewe je naherekeje abubaka barubatse naho jewe naburiye hejuru iyo menya iza mu nyuma kweri iyo menya iza mu nyuma iyo menya ko uyu mugabo yameze uko n'urukundo namukunda hewe nari kuvuga ati ndakwiye ko amaboko ndahebye mugabo yarahishije ingeso aza kuzerekana mu nyuma yamaze kwishira mu nzu nayo yazinyereka ce nkanazumva bati tukira abafiyase tutaratwarana nkazumva abantu bazivuga hewe nari kuzikorera ko nkagira amatohoza mbonye arizo naca mpeba sinari kuhamenya y'abatwenzi